murumva bagumya abantu mushware igihugu cose, murumva bagumya abantu nitwebwe turakarorero, nitwe tugatuje gusigura iyo migambi. Erega twebwe naho twokwitora twotsinda ari twebwe twenyene. Mwaramutse canke mwiriwe nshuti banywanyi bacu mubandanya gukurikirana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu. Wageze kuri Humura Burundi TV, reka twizere yuko aho mutumbereye hose mumeze neza kandi ndasubiye kubaha ikaze mwaya makuru akomeye cyane twabateguriye. Byifashe bite amakuru akomeye cyane rero turayafatira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ville ibara ryasuye kugwa haraheze hafi indwi yose, mugabo biboneka yuko umutekano mu gisagara ca Bujumbura uwo butifashe neza, ukwikikana hagati y'ibihanganye bikomeye cyane umugambwe CNDD-FDD navyo nyene birabandanya kuboneka, mu gihe impari zitari zike mu badede na zone zihejeje gihe kitari gitoye ziriko ziraboneka. Yamara rero ibitero vya grenade bivugwa yuko vyoba bifise intumbero ikomeye cyane yo kugomba guhungabanya umutekano w'igihugu, narijya iyo himirije amatora hajya hatabura abasubira gukora ibara. Nagira ndabibutse yuko umugwinyesha Mbaredi Tabara utaruheruka kuvugwa nga mu Burundi, narijya biboneka yuko kuva ingabo z'u Burundi zisubiye kurungikwa mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bajya bagwanye basa na umenga nta nguvu bakifise. Naho biruko rero turuze gushika mu iperereza aho havugwa amakuru akomeye cyane, ayiperereza ari ryo bari rikorera tegura iri bara kugira bahave baronka ivyo bagiriza abatari bakeyi cane cane ibihugu bibanyi, ego cane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mwamakuru kandi turaza kubandaririza nanone kwa Reverend Kuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD, umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Reverend Kuriyo ari mu yabira nyuma yaho yo bashigikiye imigambi itari mikeyi igihangange General Alengiyome Bunyoni. Kuva General Alengiyome Bunyoni arikuwe, mugabo bagatangaza yuko vyoba ari kumvo zijanye nuko amagara yiwe yari yahijije gusinzikara. Uyu munsi haracavugwa vyinshi cane cane impuha zifatiye ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye. Nagira ndabibutse yuko iri bara risubiye kugwa mu gihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye gushika ubunyene naho hariho impuha nyinshi zivugwa muri ntara rushatsi, ariko gushika ubunyene amakuru dufise yemeza yuko atagaraganuka ashika mu gihugu c'u Burundi. President Ndayishimiye yafashe urugendo rukomeye cyane umushikana i Addis Abeba muri Ethiopia, aho yanagendeye bimwe mu bisata bitandukanye mw'ico gihugu. N'amakuru kandi tubuze kugaruka kubijanye n'umutekano mu gisoda c'u Burundi, cane cane nyuma y'iturika ridasanzwe ryabaye muri Kabaze hajya ku Musaga, nyuma yuko iyo turika mugabo ryononye ibitari bikeye abene igihugu bahakomerekeye. Uyu munsi bakaba atariko barabona ingene bo kwivuza. Mugihe kandi turuze gusimbira mu gisata kirabana n'ubutungane, aho gushika uyu munsi abariko bararenganywa benshi. Mbega uyu munsi hariho ingingo zikomeye cyane zitegezwe gufatwa, yamara bikavugwa gusa gushigwa mu ngiro ntibikunda. Nayo rero mwico gisata turaza kurabira hamwe ivyo igihanganye General Alengiyome Bunyoni kiriko kirategurira ibihanganye birimo abo bapfungiwe hamwe nka ba Destino Bafumukeko na ba Desire Uwamahoro. Amwe mu masoko yacu rero avuga yuko General Alengiyome Bunyoni yanditse iletere ikomeye cyane, mugabo isaba President Ndayishimiye vyihuse atagisabwe gupfungura abo bose mugabo bapfunzwe bagezwa ivya bimwe no gufashanya na General Alengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu. Ico gihanganye General Alengiyome Bunyoni rero atamuntu numwe aramenya iyo izo mbaraga ziwe yazananye zoba zaraturutse kuva arikuwe mu minsi iheze. Nanone bavuga yuko amagara yiwe agira yitabwe ko. Yamara rero kuva General Alengiyome Bunyoni ari kugwa, nagira ndababwire yuko hajya haciyemwo umunsi umwe, umunsi wa kabiri mugabo agatangura guhonyora neza, yamara barahora bavuga yuko Bunyoni ivyiwe vyaheze. Ndabibutse inkuru zikomeye cyane zagiye zivugwa cyane cyane zirabana n'amagara ya General Alengiyome Bunyoni, aho bavuga yuko vyari bishitse aho umugenderera mwibohero aho yahora apfungiwe, mugabo agatangura kwinyegeza musi y'igitanda, aho benshi bagira bati yarasaze yataye ubwenge. Ariko birashika biboneka yuko rwo bari urukino rukomeye cyane ico gihangange coba cari catanguje. No bibutsa yuko kuva General Alengiyome Bunyoni hatanguye kuvugwa ibijanye nuko amagara yiwe atifashe neza hajya ibihanganye
hoba hariho ubwoba bukomeye cyane yuko bishitse Bunyoni agapfira umunyororo ibara ryo bariguye mu gihugu. None byaciye bigenda bite kugira ngo General Alengiyo Bunyoni nyuma yo kurekugwa atangure guturatuza umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye, aho gushika uyu munsi Ndayishimiye adafise ico afata n'ico areka. Muri iyi minsi rero haraheze iminsi itari mike havugwa impuha zikomeye cyane nanone zifatiye ku madosiye ariko aravugwa cyane mu rugo kwa Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Ayo madosiye bivugwa yuko iyo bayahijije na cyane kumenyekana ibyarimo, turaza kubigaruka ko mbere yuko nduga idonido na Granson ndagusabe manuke musi iyi video urabanditse ijambo Sabon Fionde ko urava urabona rakuzujya no nyine Fionde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu. Ndabibutse yuko rero kuri mwese muriko muradukurikirana muherereye nga kuri YouTube, ntibibagire nyene kugira ako kajambo ka sabone, manuke muri commentaire hama ushikirize iciyumviro ciwawe, canke wandikemwo uti turi kumwe canke ndagukurikiye 5 kuri 5. Rero abagenzi bacu abanywanyi bacu incabwenge mudukurikiye muherereye kuri Facebook namwe nyene ntimwibagire kugira suivre hama kuri Facebook. Ndabibutsa yuko inkuru zaho nyene abari ntonto, ariyo mpamvu ndabasaba ucufyonda kuri ako kalinki na pininze muri comment ya mbere, canke urabe aho nyene kuri ako kalinki nashize hafi y'iyo titire ufyonde ko hama karaceka gushikana ku biganiro vyacu, hama uze urabironka 5 kuri 5. Ntibagire rero gusiga commentaire kuri Facebook yuko turi kumwe kandi unkurikiye 5 kuri 5. Iyo ni intererano ikomeye cyane. Nayo rero abipfuza kuja muri group namwe nyene muraza kunyandikira nkuko abazisanzwemwo za WhatsApp, bandanye kuronka amakuru akomeye cyane 5 kuri 5 muronka namwe mu video amwe rero tutabasha gushira kuri YouTube, hajya mu group ya WhatsApp turashiramo. Ari nayo mpamvu abeshi hajya baba bipfuza kwinjira muri izo group. Imuhundire kandi munyemerere rero ndatevye, nagenda yutse yuko ari amakuru kandi avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politike, umutekano n'agateka kazira muntu, akaba ari amakuru mutorezwa n'umugwamisha makuru muhinga akorera nka mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ngaho imuhundire kandi munyemerere nagira ntangurane naha nyene Perezida Varisito Ndayishimiye aragira ati hajya bagumye banga mushware, nanone ibintu dutegezwa kubishira ku murongo. Gushika uyu munsi ndagira ndabibutse yuko atamugumye banga numwe biboneka yuko vy'ukuri yokurikira Ndayishimiye hamwe vyoshika ibara rikagwa. Biraboneka yuko Reverend Kuriyo yari hagiye umugambwe wose CNDD FDD, yoba abankurikiye muri CNDD FDD narijya twebwe ngaha kuri umuhoro wacu ntiturabira ku migambwe canke tube dushigikiye abacanke bajya hajya twebwe ico turaba ko nikijanye n'amakuru akomeye cyane atari kwivumbi, tutaravye imigambwe duturukamo canke iyo twanka canke iyo dukunda. Niyo mpamvu ndababwira nti hajya nabajya bankurikiye baherereye muri CNDD FDD bajya ninde yo kurikira Ndayishimiye hamwe vyoshika ibara rikaba riguye. Mbega beshi uyu munsi biboneka yuko bashikiye Reverend Kuriyo, nagira muramaze kubona yuko Reverend Kuriyo asa naho umenga niwe nyene CNDD FDD. Nicabona kitabesha nuko Reverend Kuriyo mu misi iheze hajya muravyibuka ko igihe yabwa ishano vyamureka yuko umugambwe CNDD FDD usa naho umenga watangwe gucikamwo imice, aho bene Sogo aribo nyene bakigendera kwira y'umisi Perezida Pierre Nkurunziza. Murazi yuko abo bose bashikiye Reverend Kuriyo, hama rero mukaba muzi yuko abo bose hajya batavuga kumwe na bene Samuragwa ari nabo nyene bashikiye Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ico gihe nyene mwarabonye ivyabaye, harakurikira ko kijanye n'amatora mu mugambwe CNDD FDD mu kurondera umukandida wa CNDD FDD n'ibindi bitandukanye. Nagira kugira Reverend Kuriyo asubire guhabwa umugambwe CNDD FDD hajya harabonetse vyinshi, mugabo haravugwa vyinshi bikabonekamo igipfungu ariko ntihatangwe umuco. Sivyo gusa rero Reverend Kuriyo vyashitse naho ubwiwe nyene ahakwa kugandagurwa, ari naho nyene yavuga yuko ata muntu numwe azomutera ubwoba, abavuga yuko bakomeye nabo nyene igihe kizogera mugabo bakaba abantu boroshe hakujya vyashikiye iryanganye General Alengiyo Bunyoni. Ikindi naco rero muravyibuka ivyakurikiye aho hajya nivubwiwe atipfuza yuko Reverend Kuriyo asubira guhabwa ayo mabanga, kuko kuzezwa amabanga no gutsindwa gukomeye cyane kuri kote ya bene Samuragwa. Ivyo vyose nagira mwaravyibone. Ikindi naco rero nagira tuze kugaruka ko mwaya makuru nitwaronka akaryo
ni ikijanye n'uko uyu munsi biboneka yuko kuva aho umuryango wa Perezida Petero Nkurunziza umuhisi aho utanguriye ibikorwa bitandukanye vyo kurondera General Alain Guillaume Bunyoni nk'uko wakoze ibishoboka vyose kugira umurekuze ave mw'ibuye yari yashizemwo na Ndayishimiye. Biraboneka yuko Bunyoni nawe yoba ariko arakora ibishoboka vyose kugira atangaze amabanga atari make yoba afise ico ahuriyeko n'icahitanye umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Lieutenant Pierre Nkurunziza rero yoba ari muri izo dosiye, ariko benshi baramugabisha bagira bati yamara utaravye neza aho nyene urashobora kuhasiga gatwe, kuko twarabonye ivyagiye bishika muri kahise. Murazi nk'urupfu rw'umuhisi General Adolphe Nshimirimana, ni urupfu rwabonetsemwo igipfungu cishi cane. Vyaranashitse aho General Adolphe Nshimirimana abamugandaguye nabo nyene baciye bagandagurwa, abo plutôt abavugwa yuko aribo bagandaguye General Adolphe Nshimirimana naho atavyemezo vyari bihari bikwiye, kuko atamatoza mugabo yigeze akogwa, iperereza ryaciye rikora akazi karyo. Murazi yuko abavugwa baciye bagandagurwa kugira baze bahuvye amatoza nk'uko mubimenyereye. Ivyo bijanye rero na Adolphe hajya ndabivuze mfatiye kuri iyi dosiye ya General Bunyoni, dosiye ya Pierre Nkurunziza n'umuryango wiwe, ego cane na dosiye y'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Nagira ndabibutse yuko bishitse abarundi bakaronka umuco w'ukuri kucahitanye Perezida Petero Nkurunziza, hajya niho mwomenya yuko abarundi bajya bakaravye. Muravye ivyabaye kuri Nkurunziza muri kahise, muravye ivyo yakorewe, ivyo umuryango we wakorewe nyuma y'urupfu rwa Nkurunziza, muravyibuka ko Denis Hajya yasohowe mu biro gihutihuti. Murazi ko zijya mpari ziboneka mu mashengero ayo kwa Angelina nayo kwa Mumabuntu hajya ari impari zikomeye cyane zifatiye kuri ayo matati yo muri kahise n'ibindi bitandukanye vyagiye biboneka. Uyu munsi rero biboneka yuko urunani rukomeye cyane ruriko rurakora, kandi rwatangujwe na referandi kuri yo uyu munsi rurimo ibihangange vyose, aho gushika uyu munsi biboneka yuko Ndayishimiye ata muntu n'umwe amwegereye muri CNDD FDD yoba akizigira. Muramaze kubibona yuko n'abashikiranganje ba Ndayishimiye badahabwa ijambo mu mugambwe CNDD FDD. Namba muvyibuka mu minsi iheze, nagira mwarabonye ivyashitse ubwo hariho ujya yari karavuga ku kijanye n'ifumbire muri fomi, akavuga ku kijanye no kuri Anagesa n'ibindi bitandukanye, ariko kuba ari umushikiranganje ari kuri kote ya Ndayishimiye. Murazi yuko reverandi ko yaciye aza kuvuga ati ujya rero avuga yuko afise ingorane ikomeye cyane y'umutekano wiwe, afatiye ku majambo yariko aravuga n'ibindi bitandukanye. Nanone ngo yoba ariko ararondera yuko abazoza kumucungerera umutekano bo baturutse mu ijuru. Nagira muravyibuka iyo ntwari, kandi ribaza yuko abarundi benshi murayizi, yitwa Dr. Alain Ndikumana. Haraheze iminsi itari mike yatanguye kugaragara mu rubuga rukomeye cyane rwa politiki, aho abarundi benshi bavuga bati ujya rero hamwe yohabwa igihugu niwe yomenya ay'abarundi bagowe. Naho rero ikijanye n'ibejeje iminsi itari mike biriko biraba ku gisata kirabana n'umutekano muri ville, haraheze iminsi ishika 4 hatanguye kumvikana yuko hashobora guturitswa amagrenade, nyuma yuko mu minsi 4 yonyene abashika 7 nibo ubo bahijije gufatwa mugabo bagapfungirwa mu iperereza. Bivugwa yuko harimo abapolisi 2. Nayo rero amwe mu makuru avuga yuko abari bafise umugambi ukomeye cyane wo guturira ibigwanisho muri Kambaze bikanashika bakanabiturira, mugabo ibigwanisho ntivyaturiwe vyonyene kuko abenegihugu barahaburiye ubuzima. Abo rero nibo bafise umugambi ukomeye cyane wo kubandanya guturumbanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nko muri ville. Murabona yuko ibi vyose biriko biraboneka bifise ico bisiguye. Kuva rero habaye iturika ridasanzwe, nagira abahererenga mu gisagara ca Bujumbura muca mubona yuko mu masaha y'ijoro igipolisi n'igisoda nanone bisa naho umenga kirahari ku gitigiri kidasanzwe bivanye nuko twari tubimenyereye. Wishikiye rero nko mu kibanza kirimwo radio na televiziyo vy'igihugu RTNB, muca mubona yuko ibintu bisa naho umenga vyarahindutse. Nayo rero ushitse hajya muri Kambaze ucubona yuko abasoda bahora bacungera bahinduwe bidasanzwe,
bijya rero ntimuze mugire muti koko ivyavuzwe ati ni isanganya ry'umuyaga nkuba ryoba ryabiteye ngo vyoba ari vyo hajya nububeshi kuko dufatiye ku basoda bashika 27 bahijije gupfungwa none uca wibaza uti bajya basoda bapfunzwe bahora bakora muri Regideso mbega bahora bakora ibijanye n'umuyaga nkuba oya aho rero niho duca dutahura yuko hajya hariyo ibinyigizwa bikomeye CNDD FDD yoba iriko iratinya yuko bija ahabona. Ikindi naco rero Perezida Varisito Ndayishimiye aba bose bariko baramugora vuba bidatevye hamwe batamwikuye ko vuba araza guhinduka nanone abashire aho yareshize igihangaye General Arengiyo Bunyoni muri DD baraye bararengwa bati Ndayishimiye nta wundi murongozi numwe ategerezwa gushira mwakijya kibanza yamara rero naganda abwire yuko iyo umuntu agifise inguvu aba yumva ari umuntu akomeye ariko iyo bishitse bakagushira hajya mwibuye nta nakaryo mugabo ko guhema ubugifise kuko mwarabonye yuko na Bunyoni ubwiwe yari yatanguye guta ubwenge vyarashitse biraboneka uyu munsi rero abantu bariko baradurumbanya umutekano mu gihe Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu nyuma y'urugendo yagiyemwo mu gihugu ca Ethiopia. Amasoko yacu rero avuga yuko batanguye gutegurwa operation ikomeye cyane yo gusubiriza Ndayishimiye mbere yuko amatora ashika. Bishitse rero Ndayishimiye amatora agashika akirongoye Uburundi hajya vyo bigoranye yuko Ndayishimiye ashobora gukurwa mwakiye kibanza birashobora no gushika akihagira n'imanda igira kabiri yamara abadede benshi bagira bati twategezwe kuba turiko turakora ibishoboka vyose kugira nyiricubahiro Ndayishimiye ntaze asubire guhabwa imanda igira kabiri kuko hamwe yo yihabwa ibara ryo bariguye muravye ayo abarundi bagowe muravye ingene imyaka ishika 6 iheze ku ntwara ya Ndayishimiye atakintu na kimwe igihugu kirashikako hamwe rero yohabwa iyindi manda Burundi nukubashakira ikibanza ku mpanda kuko nta handi bwategezwa kujanwa. Ikindi naco rero kuva ibi bihanganye bitanguje imigambi bamwe mu bene gihugu benshi bagira bati ndazi yuko namwe nyene mu nkurikiye benshi muragira muti bajya bose ni bamwe nta ndi kuriyo nta Neva nta Bunyoni nta ndakugarika cakora ndakugarika hamwe yoshikira amabanga hari vyo tunganya ariko bamwe wofata ingingo yo gusubiriza Ndayishimiye ndi kuriyo tuze bibaza yuko hari vyishi oba witeze kuri ico gihanganye ivyo vyose muramaze kubibona ariko rero vyose ni ikibazo c'igihe turaza kurindira turonke inyisho kuri ivyo vyose biriko biraba. Amasoko yacu rero ku madosiye ariko aravugwa kwa Denis nahone amwe aremeza yuko kwa Denis Bucumi Nkurunziza ho bariho idosiye ikomeye yo kubambika ibara kuko ujya muryango utawuciye intege muri iyi misi vyoshika ugashigikira umuntu nyene atari Ndayishimiye mu matora yimirije. Ndayishimiye rero abantu zibiwe yahora avuga yuko batamuhanura kumva zuko bashaka yuko ananirwa hama baca bamusubirira ivyo vyose nagira muramaze kubibona naho Ndayishimiye abivuga uko nyene murazi yuko igipfunga ari cose mu kumenya ujya mwami yavuze ugira agira kabiri arinde benshi bati yoba arindi kuri yo abandi bati yoba ari Bunyoni ariko vy'ukuri dukurikije inguvu Bunyoni yagarukanye zidasanzwe iyo bari ico gihanganje General Arengiyo Bunyoni mu nkundire kandi rero munyemerere mukanya aya n'ayandi tuyagaruke ko uburyo bw'idonido tubazanira ayatariko ivumbi tibagiye kugira sabone una partager mu group ya Facebook.